Ibi bibazo urashobora kuba nawe uhora uvyibaza ukavuga ati mbega notangurira hehe, mbega nohera kuki, mbega niyahe modere ya business vy'ukuri tujanye na jewe. Ibi n'ibibazo abantu benshi cane usanga bariko baribaza. Muri uno mwaka rero utanguye 2025 ngomba ndakubwire ikintu kimwe gusa coshobora guhindura ubuzima bwawe, ibibazo vyose bikamanza bigahera, ibibazo vyose bikamanza bikavaho, kugira ngo vy'ukuri ushobore kwikonsantira kuri ico kintu, kugira ngo ushobore gushira inguvu muri ico kintu, kugira ngo ushobore gushika ubutunzi wifuje gushikako. Nkaba ndakuramukije amahoro y'uhoraho, ndizera neza kumeze neza, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza. Jeff Habyarimana mugomba muganire muri kino kiyago gitoyi ariko ikiyago ngirakamaro, nizera neza yuko muri uno mwaka wa 2025 tugiye gutangura coshobora kugira ico kimaze, burya nawe ugasanga washoboye gushika aho utokwiyumviriye yuko woshoboye gushika. Ukaba uri mushasha, manuka ngaho uvugire subscribe, ndagushimiye cane gose, hanyuma wongere active na cloche de notification kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro vy'ivyiyumviro bishobora guhindura ubuzima bwawe. Turavuga kuri business, ku mafaranga n'ibindi bintu vyinshi cane byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore kuduga, kugira ngo ushobore gutera imbere. Uno munsi rero abantu benshi aho bari, turi mu mpera z'umwaka, tuvuye mu yindi misi mikuru ya Noel, ubu naho tugiye mu misi mikuru y'impera y'umwaka. Abantu mu kanwa kabo usanga bariko baravuga umwaka mushasha, umwaka mushasha, umwaka mushasha, umwaka mushasha. Ugasanga mbere bariko baranavyitegurira, bamwe ugashobora gusanga barakoze kuva muri janvier, barabitse amafaranga kugira ngo bazoshobore gufungura neza, kugira ngo bazoshobore kurya neza mu mpera z'umwaka. Bamwe mbere ugashobora gusanga baragiye no gusaba amadeni kugira ngo bashobore gupasa, bashobore kugira umunsi mukuru, bashobore kugura ivyo bibaza yuko ari vyiza, hama bafungure, banywe, binezereze mu buryo bwose. Abandi bagende hariya gutamba, abandi bagende mu miryango babashiriye amakado atandukanye. Usanga ari ivyo biyago biri mu kanwa k'abantu. Ariko ikintu abantu benshi badakunda kwibaza, mbega vy'ukuri kugira ngo ushobore guheza umwaka neza, canke kugira ngo ushobore gutangura umwaka neza, vyogenda gute? Mugabo ugasanga kubera ibishobisho, kubona abandi ivyo bariko barakora, kubona abandi bashobora kuba bafise amafaranga ivyo bariko barakora, kubona abajournaliste bo kuri televiziyo twama turaba bariko baratwereka ukuntu ahandi Noel bayigenjeje, canke ahandi imisi mikuru ukuntu bayigenjeje, ugasanga natwe mu mutima w'iwacu dushaka kugira ngo natwe tugire ikintu ngo gitesa, kugira ngo abantu babibone, kugira ngo ababanyi babibone, kugira ngo abavukanyi babone yuko wahimbaje umunsi mukuru mwiza. Hama ugasanga rero ubwo buryo bwo guhimbaza uwo munsi mukuru mwiza, hari n'igihe ushobora gusanga utabufise, mugabo ugasanga uriko urasaba agakredi hirya no hino kugira ngo ushobore guhimbaza uwo munsi mukuru. Nagomba ndakubwire yuko mu gihe woba ugisaba vy'ukuri ideni kugira ngo ushobore guhimbaza umunsi mukuru, gutera imbere biracagoye, gutera imbere biracari kure. Ariko rero ivyo birashobora guhinduka kandi mu kanya gatoya. Reka rero ndakubwire ikintu nyamukuru umuntu yoshobora gukora kugira ngo vy'ukuri ivyo vy'imisi mikuru ntibishobore kugushusha, canke umwaka watangura wahera ntusubire kugushusha, canke habaye umunsi mukuru munaka kumbure muri famiye ntibisubire kugushusha, ubone yuko ari ibintu bisanzwe, ubone yuko agasanga ari umunsi mukuru wa Noel, ubone yuko ari umunsi usanzwe umeze nk'iyindi misi, usanga ari imisi mikuru y'impera z'umwaka, ubone yuko ari ibintu bisanzwe, ari umunsi nk'iyindi. Ku bisanzwe iyo waba ufise uburyo wari gufungura neza kuva ku wa mbere gushika kwa Mungu, uravyumva? Iyo akaba wari ufise amafaranga yo gufungura neza, wofungura imisi yose. Ariko kubera utabifise, uca wiyumvira yuko irya misi kumbure ariho ukwiye kubigira, urya musi ariho ukwiye kubifeta, ariho ukwiye kubiviva, urya musi umwe gusa, urumva? Ariko
umaze kugira ivyiyumviro, umaze guhindura gato ivyiyumviro, usanga vy'ukuri ata musi n'umwe uri special. Imisi yose uhoraho yaremye ngaha kw'isi ni umusi uri special, ni umusi ukomeye cane, ni umusi wari ukwiye guhimbazwa, ni umusi wari ukwiye guhimbaza wewe nyene ko wavyutse, ko waramutse ugashimira Imana. Nta musi novuga yuko uri special uhari, ariko imisi yose iri special, kandi imisi yose wame wibuka yuko ifise amasaha 28. Nta musi uzovuga ngo ni kubera ngo ari umusi mukuru ngo uwo musi ngo ufise ngo amasaha 27 canke 28, ariko imisi yose ifise ya masaha nyene, kandi ari saa sita ni saa sita nyene, kandi ari saa kumi ni saa kumi nyene, kandi igihe hari n'igihe ushobora gusanga ari ca kindi nyene, ugasanga akazuba katse canke imvura yaguye nk'uko vyagenze mu mwaka wahera, agasanga vy'ukuri wifuza yuko umwaka w'2025 wohinduka umwaka w'2025 woshobora guhera ukavuga ati I made it, narabikoze, vyarakunze. Nuko woshobora gukora kino kintu kimwe gusa, nuko wewe nyene uri kurandaba, nuko wewe nyene uri kurumviriza kino kiganiro woshobora guhinduka, hanyuma ugakorera kuri wewe nyene, ugahindurana cane cane ivyiyumviro, kuko ivyiyumviro murazi yuko arivyo bihindura vyose, ivyiyumviro nivyo bikora vyose. Kumbure urashobora kuba uriko uribaza ngo mbega notangurira hehe, ngo notangurira kuki, ngo mbega notanguza ngahe, ngo mbega ngo nokora business yahe, ngo mbega nokwiyorienta muri ivyahe. Ivyo vyihoze, ivyo vyose numanze uvyihoze, uvuga ati mbega jewe ni igiki nokora kugira ngo mu mwaka w'2025 nzoshobore kuba nahindutse. Rero niwaba ushaka guhinduka, niwaba ushaka kuva muri iyo programmation, kubera ivyiyumviro usanga dufise usanga ari iyo programmation, nzobivuga kumbure muri video iramvuye, muri video niniya, ariko usanga ari iyo programmation twahawe, usanga ari vyo waronse mu bwana, hariya kw'ishuri wagiye, mu bavyeyi, n'ibintu vyinshi vy'urudendekeranye, ariko agasanga vy'ukuri wifuza ko wohindura iyo programmation, ugahindura ivyiyumviro bitari ivy'iwawe ukavyirukana, nuko wofata urupapuro n'ikaramu ukavuga ati mbega ni ivyahe mu mutwe iwanje mbona yuko ari ivyiyumviro biri toxique, ari ivyiyumviro ataho binshikana, ari ivyiyumviro vy'ukuri ataho bishobora kumfasha na gatoyi, ataho bishobora kumfasha kugira ngo nshobore gutera imbere, kugira ngo nshobore kwavansa mu vyo ndimwo, canke kugira ngo nshobore kwavansa mu vyo nifuza, biguma binsubiza inyuma. Hanyuma ukibaza ati mbega aba bantu bankikuje nabahe nokupa amapon kugira ngo aba bantu ntidusubire kugiranira imigenderanire, kubera iyo twicaranye canke iyo turi kumwe nigenda babwiye iciyumviro, hari igihe bashaka kubwira ngo wewe ngo ivyo ntavyo uzoshobora, kandi nawe ugaca ubihereza ubwonko bwawe gutyo nyene, ugaca ugenda uravuga yuko atavyo uzoshobora. Ca kindi wababwira yuko ushaka gutangura, ugasanga na wewe wamaze kwibwira yuko atavyo uzoshobora, kandi ico si iciyumviro ciwawe, ni iciyumviro cavuye ku bandi. Mugabo ukiraba, ukaraba situation urimwo, ukaraba kumbure nta mafaranga ufise, uri mu bukene, kumbure ukaraba hirya no hino, ukabona vy'ukuri yuko ataho wotangurira. Nuko rero wotangura kwirukana ivyiyumviro bibi biri muri wewe, ugatangura kugiranira imigenderanire n'ivyiyumviro vyiza, vya vyiyumviro bigufasha kuduga, vya vyiyumviro bigufasha kugira ngo ushobore kugarder la motivation. Kubisanzwe abantu benshi usanga turiko turascrollinga ku matelefone, murabizi yuko avec l'avènement ya internet turonka ama information menshi en même temps. Rondera rero muri ayo ma information menshi wama uronka, ugire triage, uvuga ati jewe vy'ukuri ndashaka yuko izi zoba arizo information ama numva mu buzima bwanje. Hanyuma rero umaze kugira iyo triage, vy'ukuri ukamara kuza urumviriza ayo ma information ari positif, ama information meza, nawe nta kabuza yuko woshobora kugira ivyumviro vyiza. Rero ibindi vyose bizoca biba clair. Muri uno mwaka w'2025 tugiye gutangura, niwatangura gukorera kuri ivyo, kizoba ari ikintu gikomeye cane gose, kizoguha umuco kuvyo uzoba ushaka gukora, kizoguha umuco n'ukuntu wobitangura, kizoguha umuco n'ukuntu woshobora kuronka kapitale wifuza gushikako, kizoguha umuco
naho wotangurira, kizoguha umuco n'amafaranga angahe woshobora gutangura kugira ngo ushobore gutangura vya bindi wifuza, hanyuma ushobore kuduga, ushobore gushika ku butunzi wifuje gushikako. Niwatangura gukora ivyo uzokumva motivation tout au long de l'année, hanyuma gutyo tere muri wewe ivyiyumviro vyiza bizogufasha kugira ngo uzoshobore gushika ku butunzi. Burya nasanze ingorane nyamukuru itubuza gushika aho twifuza gushika, mu vyo twifuza gushikako mu buzima bwacu, ari twebwe nyene, ari ivyiyumviro usanga dufise. Niwamara guhindura ivyiyumviro, niwakora bino ndakubwiye, uzobona yuko ibintu vyose bizohinduka mu buzima bwawe. Umwaka wa 2025 ndakurahiye uzohera uvuga ati I made it, nabikoze, nabishitseko. Hanyuma rero muri 2026 uzoca utangura gukora vya bindi wifuza gukora, kuko ibintu byose bitangurana na discipline, bitangurana n'indero ushobora kwiha, bitangurana n'ihangiro ushobora kwiha, hama iryo hangiro ukarishikako. Niwiha ihangiro ryo gukorera ku vyiyumviro vyawe mu mwaka wa 2025, ugakorera ku vyiyumviro vyawe by'ukuri, ukabishira ku rutonde, ukabigira positif, ukabivana muri negatif ukabijana muri positif, uzobona ukuntu ibintu vyose imbere yawe bizoca vyoroha. Uzobona ukuntu ibintu vyose mu mwaka wa 2025 canke mu mwaka wa 2026 bizoca vyoroha gukora kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wari wifuje. Ndagushimiye cane kubona wakurikiye kino kiganiro kuva aho cyatanguriye gushika ngaha tugeze. Ndavyibaza yuko wize ibintu bikomeye cane, wize ibintu vyinshi bishobora kugufasha cane cane. Ni nk'impamba ndagutekereye, ni nka kado ndaguhaye yo mu mwaka wa 2025 kugira ngo ishobore kugufasha, kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza gushikako, ariko utanguriye kuri wewe nyene, utanguriye gukorera kuri wewe nyene, utanguye guhindura ivyiyumviro vya wewe nyene. So uhoraho akugirire neza, umuremyi aguhezagire mu vyo uriko urakora. Reka tubonane mu kindi kiganiro. See you next time.